Ninavuga umunezero uze wumve wa musore yironkeye umugenzi nyawe, umugenzi nyakuri. Ninakubwira uwunezerewe arusha abandi umunezero, uze wumve ugiye yasanze wa mugenzi nyawe yari umugore wiwe. Ababizi neza bavuze ngo iyo uronse umugore mwiza uhinduka uwunezerewe, ukuzura umunezero. Ariko kandi ngo iyo ubanye n'umugore mubi, aha sindiko ndavuga kw'isura, ngo uhinduka umufilozofe ukagenda wiganiriza mw'ibarabara. Ngo urugo ni kimwe muri bibiri, rushobora kukubera ijuru rito canke rukakubera ukuzimu. Gushinga urugo rwiza ngo ntibigendera ku myaka, ngo ahubwo bisaba ko uronka uwa nyawe ukwiriye kubana nawe. None ni iki gitera ingo kuba ukuzimu nk'uko tuvyumvise? Byose bipfira mu ntango mukireshanya, mwizezanya ibitangaza. Ikosa rya mbere abantu bakora imbere yo kubana, ntibigera bafunguka mu mitima yabo ngo biyugurure babwizanye ukuri kose ataco basize ku ruhande. Imbere y'uko ubana n'umuntu, mukwiriye gufata ibintu byose mukabisuka ku meza. Nta bintu by'ibanga. Mureka amenye amadeni ufise, mureka amenye amabanga yawe yose. Reka amenye abo bantu bose mwaryamanye, cane cane nimba ari n'umuntu waho hafi, kugira ngo mumenye uko muzokwitwara mu gihe muzoba mubana, ntibivangire urugo rwanyu. Mubwire byose mutaremeranya kubana, kugira nimwamara kubana azoba abizi byose, avyemera abizi ko byabayeho, hakazovyimenyera hanyuma utarabimubwiye hakiri kare ngo bitume mubana nabi. Niyavyemera akiyemeza kubana nawe abizi byose, aho ndakwizeza ko muzokwibera muri rya juru rito riba hano ku isi. Irindi kosa rikomeye abantu bakora imbere yo kwemera kubana n'umuntu, bemera kubana nawe bazi ngo bazomuhindura. Biyumvisha ko bazomukuramo bya bindi akunda, bimwe byose yakuriyemo. Bimwe byose bigenda nabi ngo azobikosora. Aha uba uri kuribesha cyane. Nimba ubona utokwihanganira uko ubona ameze ico gihe mukiri kureshanya, ntiwibaze ko hari byinshi uzohindura nimwamara kubana. Niwemera mukabana, nta gitangaza uzobona. Ikindi mukireshanya, utegerezwa kuvuga ibyo ukeneye byose ko byoba mu rugo rwanyu imbere y'uko mubana. Ikibazo gikunze kuba nuko benshi batinya bakanka kuvuga ibyo bakeneye. Aha ndakwibutsa ko ubuzima uzobanamwo n'uwundi si ubwiwe muriko murabaho ngo ubwawe uzobubaho hanyuma. Ubwo buzima muba mubusangiye. Mutegerezwa guhuriza ku bintu bimwe bituma mwese munezerererwa urwo rugo rwanyu. Reka mpereze kuri iki. Cane cane twebwe abasore, urashobora kubona umukobwa uko asa, ukumva uramukunze, ukipfuza kubana nawe. Umuntu wese ubonye ukumva uramukunze, ntibivuze ko mukwiranye, ko mukwiriye kubana. Gusa neza kwiwe ntibisigura ko nawe azoba mwiza kuri wewe. Reka ndakubwire wewe uri kuranyumviriza hano iwacu ku Muhana TV, wotuma uronka umugore adasamaje cyane ku isura, ariko afise ubwiza busamaje indani mu mutima. Ufise ubw'inyuma gusa, ariko indani ari ibibazo,
ibyo ntaho bizokugeza. Ico jewe ndakwipfuriza ni ukuronka ubufise ubwiza hose, inyuma n'imbere mu mutima, ariko cane cane uze witeho ubw'indani nimba ushaka kuba mw'aya majuru abiri, iryo kw'isi n'iryo ku Mana. Ibi byose twaganiriye ni vyo gufasha kugira ngo uronke urugo rwiza, ariko ntiworenza amaso n'abavuga ko umunezero mu rugo ari ibintu by'amahirwe vyikora, ko wewe ataco wokora ngo habe umunezero mu rugo rwawe. Aba n'ababibona ukundi. Mbega nawe ni kuvyumva? Twandikire muri commentaire twumve nawe uko uvyumva. Aha ni Iwacu ku Mwana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Wibuke ukore subscribe canke s'abone nimba utarabikora. Imana izobaho urugo rwiza ku batararushinga, abagezeyo nabo namwe Imana ibagororere ibitagenda neza. Imana ibarinde naho ubutaha.